Iyi ni inkuru nziza kandi cyane gose novuga ku buryo budasanzwe. Uyu mubona ni Ndayizeye Dorcas. Hano twarashizeho ibiganiro bishika kuri 2 twerekana ingorane ziwe, ukuntu agwaye, tumutabariza ariko ararira avuga igihe amaze kuri ofisi bamufata nk'umucafu. Uyu munsi ndabazana inkuru nziza ko yarose itike y'indege. Ndayizeye Dorcas n'ubugwayi bwiwe, uyu mubona azotaha hirya y'ejo igenekerezo rya 15, azotaha hazoba ari isaha indege yiwe izohaguruka igihe cy'isaha murantunga ndabirabe 15 isaha 9:25 no kuvuga z'ijoro. Hanyuma nibaza ko ni hazoba ari yes saa 9:25 kuri tike bariko vyose ntava fatira kwiyumvizeho kwitika afise biriko. Ndagomba nabwire mwebwe nk'abantu munkurikira kwisheni yuko uwatabaza waramerewe nabi cyane gose Ndayizeye Dorcas yarose itike y'indege imujana mu Burundi. Kubera iki nje kuvuga hano, nje kubabwira ikintu gikomeye cyane. Kino kintu kandi ntimugikinishe. Nta musi n'umwe turatabariza umuntu hano ngo habure ajya ama agence yo mu Burundi abure kuza gutera ubwoba umuntu yatabaje. Hano rero uwaduhaye amakuru harimo Ndayizeye Dorcas barabateye ubwoba, baca banza gufata Ndayizeye Dorcas bamwaka telefone yiwe mu ntumbero yo kumutera ubwoba, ariko murayi mwaka mugomba kayimusubiza kuko simwe mayimuguriye. Abaduhaye amakuru canke ababana na Dorcas bose barabagize kwitera bwoba, barabaka vyangombwa amayigama barayandika, babaka passport abayafise bose babaza ngo watanze amakuru ngo kwa Daniel Mugisha. Ndagomba mbwire mwebwe ma agence aho muherereye mwese, je Daniel Mugisha sindi umwasi wanyu, ahubwo ndabafasha kubera yuko ivyo mutazi ndabibabwira, ivyo mutamenye nkavyerekana. Nimba naho mwanka ko ivyo bintu biza biraja hasi hanze biboneka, ivyo bintu bamwagiriye abo bakozi banyu, aho mwe muri babi. Ariko nimba muzi ko atakibe mwagiriza, mugira inzigo yiki iyo dushize hanze umuntu agwaye tukerekana ubugwayi bwiwe, tukerekana ingorane afise, ivyo mwebwe bibahomvye iki? Mugomba abantu bapfe ntituvuge, mugomba abantu bagware ntituvuge. Twebwe rero ivyo twakoze byose ni ibintu vyiza kandi abatari bake muri mwebwe murabishima. Muri mwebwe nyene murabishima. Nagomba mbanze nshimire rero bimwe bivuye ku mutima abantu bose bagize ico bakora kugira ngo Dorcas aronke itike y'indege. Dorcas yararemvye no kuri kandi araremvye n'isaha, yaravunitse, yaragwaye, umugongo ntiyegura, byose bamugaburira aho yicaye. No kuri ubuserukizi bw'u Burundi muri Saudi Arabia ndabashimiye jewe ubwanje as Daniel Mugisha. Ndashimiye n'abandi bose babaragize ico bakora kugira ngo Dorcas aronke itike y'indege. Ndababwiza ukuri ko bitari byoroshe kuko iyo hageze ko basohora itike z'indege, aya ma agence yo mu Burundi arakora ku mafaranga bagasha. Ariko zamwibuka ko uyu muntu n'abagwaye kandi abagwaye yashaka gukora. Burya muze mushake murabeje ibintu mvuga. Hari ibintu ntirigwa mvuga cyane. Hari nk'umuntu usanganiwe n'akazi ngo ugasanga ntagwaye, ugasanga afite ibindi bibazo kumbure runaka, navyo birabaho. Uwo muntu burya no mu kumuvugira umuntu turabanza tukitonda tukagenda bukebuke, kuko umuntu nk'uwo ntasa n'uyu muntu mu vy'ukuri agwaye. None mubabazwa n'iki tuvugiye umuntu nk'uwo mu by'ukuri? Dorcas ironke itike y'indege bitahire. Mukanyarurira iyi Kenya Airways canke nimba ari Ethiopian I don't know, mugabo mukanya zoba yifatiye yuriye rutemikirere yerekeza mu Burundi. Kandi kino ni ikintu ciza cyane. Je nshimiye inshuti zacu n'ukuri zigerageza gutabaza. Ibintu byo kubatera ubwoba ngo ntimuvugire umuntu wanyu ari mu ngorane bizohomvya mwebwe, kuko umuntu wanyu ari mu bibazo ntimuvugire, ikibazo ntikiba kiri kuri twebwe tutabishize hanze. Hari abatera ubwoba ngo urumva hariho umuntu agwaje Dorcas, amakuru mfise nuko uwo munsi bavyusa mutera ubwoba, bamubaza, bamuwakayigama, bamusaba vyangombwa.
ngo ninde yahaye amafaranga ngo yahaye ngo murantunga ninde yahaye ngo amakuru ngo mugisha ngo nimba ari wewe ngo bizokugira ko ingaruka aha sino kwigwa ndabasangiza ama audio abantu bampaye bavuga ati uriya muntu yatanze amakuru hari agwaje Dorcas bavuga ko yatanze amakuru ati bariko baramubwira kwitera bwoba vraiment za muri yubaha umuntu agwaye bakamutabariza kugira ngo aronke ivyangombwa yitahire ingorane hehe mabazwa n'iki mugomba bapfe burya mwe mwifuza ko bapfa ari nk'abana banyu bashiki banyu abagore banyu bari bakagereza ingorane mwo kwemera ko bapfa canke nuko atacyo bamupfana mugomba nyene bapfe uko amafaranga yanyu mwayegeranije ze murababarana ibi bintu mubikora ku gatwe kanyu leta ntavyizi ndanabwire abantu mwamwidogera leta rimwe rimwe ko ibintu vyo kusafirisha vraiment mbwire mwe mu bakobwa muri Arabia ntimuzoze muri dogera leta yarabafashije bajana kugera muri Arabia kandi yahanye amasezerano meza n'aba bantu babajana ahubwo abajana nibo baca bafata amafaranga bakarya hanyuma mwe ntibongere kubibuka ahandi ho leta yizi yuko ugiye ku kazi bagutelefona yakubaza ati umeze gute ugwaye bakakuvuza batakuvuje ugahamagara kuri office bakavugana n'umuboss wawe nuko leta ibizi rero iyo babonye tubapfukuye kuri ibintu badakora babwirizwa kubikora n'inshingano zabo bikaza kuvuga Daniel Mugisha hano ntibobura kubabara ariko twebwe ntabwo nko tubafitiye kwerekana umuntu agwaye kwerekana umuntu yavunitse umuntu yase guhembwa ubu abantu bose bavuga ati barongeka audio mu magroup kumva ngo agence zacu ntizitwite batuzihamagaye atusanga n'imiburiburi Daniel tumwandikiye we baratwitaba urumva je dukorana je sindi n'umukozi w'ibyo bintu urumva ni kigongo ngira gusa mbonye nk'umuntu avuga ati sinzi kuvuga icarabo sinzi icongereza bose yase kumpemba none ndabigire gute bariko bandukira amafaranga mu marundi babwiza kurika mu madolari none ndabigire gute bikabonera kubisobanura je nca nimero za boss nkamwandikira message ndazi message namwandikira hanyuma haje namubwiye kandi bica bikemuka baje abantu rero bazira ko babonye ko ufise umuntu wanyu babonye ko ata muntu wanyu ufise ntibaraba ariko babonye ko ufise wanyu sha ndakubwije ukuri ntaco bakugira hari abantu bavuga ngo bazoca banyica ntaco bakugira reka nkimubure ubwa nyuma ubundi muntu umwe umuntu aza nganka muhanura hariho nkubona hano yejo bariko baramukubita bamutoteza umviriza ko bakusohoye hanze bonyene bakagushira hanze y'urupangu iruka mwibarabara wigire ku gipolisi bamusohoye bonyene bamutahanze n'akabeji kiwe barakamuha aho kugira ngo yigire ku gipolisi aguma baje bangaho uriko uranyumva bijye bintu bagize nibibi genda iruka ku gipolisi iruka mwibarabara nk'umusazi kuko uba wasaze n'ubundi kuko udasaze barakwiyica wigira umusazi bahamagare polisi ze ibiri hafi igutore ntibaze baguhendahende ikosa yakoze ntibaze baguhendahende ngo subira mu nzu ntibaze baguhendahende nimba utari bwumva ikiganiro hano ndabikubwiye baguhendahenze ugasubirayo egare urupfu egare ingorane naramubwiye ati niyo baguhendahenda ntusubireyo ati haraza kuza polisi gufate ariko iraza guhendahenda gusubiza indani canke hariya kuri maktaba baguhamagare baguhendahende bakubwira ko bagujana mu kanya cyo kujana ejo baramuhendahenze yanduruka arasubira indani ije twe twavuganye n'ababosse be bose babiri vyaciye bipfa kubera iki yasubiye indani ije sikosa ryanje bidasigura ko azogumayo azovayo kumbura azagende kuri maktaba mugabo niyo azojayo umenye yuko yamaze guta umurongo kuko umwanya yikaramarayo siwe ari kumara indani iyo aguma hanze polisi ntigutamwe bararanze gufata ikikujana gufunga umutinya gasho none utinya gasho guma ngaho baguhondagure bariko bagukubita bakwima amafaranga bakwiminja polisi kujanyira gupfunyika guha n'ivyurya ikagukora kujana kuri office none ngutinya kuja mu gasho ucupfase sa muramenye ubwenge ndashimiye uwo mukobwa muje gutabariza mu kanya uyu baramwugaranye arabura haca aratimba ca mwidirisha arakoroka yego yaravunitse arahinyagara aja kwa muganga baramuvura arakira ubu yatoye kamitende mugari kwa muganga ariko nawo muziro uzira nuko uzosubirayo hageze havaja kuri office kumuronderera kandi kazi canye kumutahana zamuca ubwenge
ingorane abarundi kazi mugira ngaho muri Arabia, mwebwe ni mutazi uburenganzira bwanyu, muzi amategeko abagenga. Ubundi muri ngaho bagiye barafise amategeko yuko babwiza kubagaburira, bakabavuza, bakabahemba, namwe mukabakorera akazi kose, apana vango ni keshi. Wewe ivyo bintu batabigukoreye ugatekereza, hari wumva atabaje heze nk'umwaka asigaye ameze gutya batamugaburiye, kubera kutabivuza hakiri kare ngo bagaburire. Ega boss aca kubwira mwimisa waje ngaha namutabariza, mvugana na boss wiwe umugore boss kazi, ndamwandikira message, hanyuma acavuga ngo none ngo umwaka wose ngo ubu ntihaki bivuga. Urumva no kuvuga yaramaze igihe akora akazi nk'umutima ataryama, gushika naho ngo guma yisinzirira ko ariko arakora akazi ngo guma atumutwe. Ndabwira ati wowe kora akazi saa 5 hageze cuja kuryama, baguhamagaye ntiwitabe, niyo baza kudodora niyo baza mu cyumba ntuvyuke, babwire ati numwanya wo kuryama, bikore. Arabikora, baramuvyura. Ndavuga na boss wiwe ashiravuga ngo none ngo umwaka wose amaze ngaha ngo ko tari bwabivuge, ngo ni haki bibona, nawe uravyumva kandi birumvikana. We wararendegeye, barakugendera ko, baraguhonyanga, none umwaka uheze ngo ugomba ngo baheze uburenganzira bwawe. Oya, waramaze kwabinyiriza nabi. Ndabashimiye inshuti zanje, ndabashimiye ko mwashoboye kurikira kano kuganiro kagufi. Yari just gushimira Imana ko mushiki wacu yaramaze imisagwa yaremvye. Imana we yaremvye cyane, n'ubara cyagwaye. Ndayizeye Dorcas, nokuri Imana yamugiriye neza, itike indege yasohotse araza gutaha. Yaramaze igihe atana yambo atarafumuvugisha, mugabo bugiye kugenda bien. Imana ishimwe rero. Ndashimiye na mwese bantu mukurikira urubuga, abantu mwamutabarije cyane mwe muri abantu bakomeye cyane, muri intashikirwa kubona mushobora kumutabariza. We bagwaye atacashoboye na kimwe, mwebwe mugashobora kumutabariza gushika naho ubu yarose ubufasha no kuri. Imana ihabwe icubahiro.